ko uyu munsi hari abandi baguma bicwa nabo nyene batumwe kandi bakaba bazi ko hari abandi bishwe muri ubwo buryo. Mbega ku bwanyu mu bihe iyihe nsiguro hani nubwo bashobora kuba bafise bagatinya kuvuga ati twebwe nitwahagarika kubandanya dukora ibyo dutumwa twaba n'ubundi twicwa kubera iki ku bw'abo bantu bashobora kumenya ko abandi bariko baricwa kubera batumwe ariko ntibahindukire ngo babivemo. Hanyuma hanabaza mbega hoba hariho ababashikira bakababwira ati twebwe nubwo turiko turatumwa kwicwa ntitubona nyene twobivamwo nta buryo mushobora kudufasha ibintu buryo twova ahantu mw'ibi bintu turimo hari ni muri iyo nzira nagiye ndabaza muri utwo tubazo twanje. Murakoze. Reka mbere hariho ibibazo bimwe numvise biri mu murongo umwe nifuza kuza guherezako n'ibindi bibazo numva kimwe cyose cigenga ari byo ngomba mpereko. Nk'iki Sharangabo abajije ati hari abantu bagiye barakorera iperereza mu nyuma tukabona baca bicwa kenshi usanga ari bato bato ikavuze nico bobo igituma bicwa hanini ni ukugira ngo umunsi umwe ntibazohave babivyabona ngo abe ari bo berekana ivyo vyaha bikomeye ingene vyategetswe ingene vyakozwe. Gilbert niyo nkuru tugitangura yibukije ko uno munsi mumbabarire gato nitugitangura Gilbert niyo nkuru yibukije ko uno munsi twibuka imyaka 11 irangiye ababikira mu Kamenge bishwe. Nk'uwiyemereye ko yabishe uwitwa Juvente Nduwimana ariwe yemeye ko yabakereye yarafashwe mu nyuma arapfungirwa mu mpimba kuva muri 2014 gushika muri 2017 mu kwezi kw'icenda muri 2017 asohorwa mu mpimba. Rimwe Emmanuel Ndereyimana yigeze kuvuga by'ingene abapfunzwe bakoreshwa ibyaha bari bamaze igihe rimwe na rimwe bashobora kumusohora bakaja kumukoresha ibindi. Ico gihe rero bamusohora we yasohotse azi ko akazi kubutse idiri yubutse hari ibindi agira aje gukora, ariko iryo ryabaye irya nyuma. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Makuru dufise avuga ko yaciye aja kwicwa. Ikiboneka nuko batinya ko umunsi umwe azohava nk'imbere y'ubutungane akazovuga ivyo bintu. Ikindi avuze ati none ko tubona n'abantu b'abakuru nabo umenga bariko barasubiranamwo nk'ibi tubona kuri Bertin Gahungu yahoze atwara iperereza mu gihugu hagati DDI, afise ibintu vyinshi cyane bibi yakoze. Mbonimpa yatubwiye ingene ari we yateguye kwica Mbonimpa muri 2015. Murazi nk'ihohoterwa rikomeye ryakorewe umumenyeshamakuru Esdras Ndikumana. Hariho n'abandi benshi dufise banyurujwe ku itegeko rya Bertin Gahungu, ariko uyu munsi akaba yacishijwe aho nyene mu busho bw'iperereza, ubu akaba ageze mu mpimba. Ati none nabo barapererezanya nabo bigenda gute uyu munsi ngo babe bariko barasubiranamwo? Ibiriko biraba muri CNDD-FDD muri kino gihe, nkoresha ijambo ry'igifaransa nuvuga ma rivalité de camp de clan. Mugabo mu Kirundi sinzi kuronka neza gira ijambo nokoresha ingene basharikana hagati yabo. Hariho bavuga ko by'ukuri bitegurira gutembagaza Ndayishimiye, n'abandi nabo Ndayishimiye nabo yikeka, ugasanga aragira tujya yoba birimwo. Nk'uyu Bertin Gahungu bavuga ko bamukeka ko yoba akoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gutuka ubutegetsi, bakamukeka ko hari ibintu yoba arimwo bibangamiye ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Rero tuzashobora kuzoyibona bisumbirije no ngaho, ugasanga muri uko kwikekana haradutse n'abandi bafatwa canke bakicwa. Birashobora kuba hagati yabo, ariko bo bihagaze kuri ayo marivalite ahanini. Ku mpanuro noha abandi bose bemera gukorera iperereza mu nyuma bakaba bahereza kuyicwa, wanashima iyo bavugishije usanga nabo nyene babizi. Nico kintu gitangaje, abakozi b'iperereza muganiriye benshi barakubwira bati turazi ko amaherezo yacu ngaha atari Imana ihadukuye ko tuzokwicwa. Ni kenshi nabibumvanye
hari n'abo bumva bavuga bati ejo kumva banyishe reka genda bigusigire ibyo nakoze ibyo bankoresheje n'ibi 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 nihagira ikinshikirira cubishira habona genda afise abantu bambaye nk'amakuru ameze gutyo ndabibitse ivyabo bamwe bemeye no gukora amavideo asanga agakora temoignage yiburi video avuga ati mpuzu ncisha umutwe ngo bino bintu bishira habona nkiri muzima mugabo ukumva baranyuruje ukumva baranyishe uzoca ubisohora abarundi bose bamenye ico nzize bamenye n'ivyo nakoreshejwe nukuri mu iperereza nabonye Muserema ari ngaho barabimenya ko ndabifise bene ivyo bintu bitari bike by'abantu babo bagiye baratanga izo ntahe bamwe bamwe nihagira igishika nzoheza ndabisohore bije habona ariko twobahanura ko abishobora n'ukuri bokwanka gukoreshwa ivyo batemera bokwanka gukoreshwa inzira zitajanye n'amategeko kuko inyuma uretse ko bashobora kwicwa n'ababakoresheje harimo kandi ko n'amategeko impera n'imperuka azobakorako kuko nta butegetsi bwamaho hariho igihe ubwo bakoresha kwica ivyo nabwo buzohera kandi bakabibazwa ahandi noca ni ku vyavuzwe na King Umurundi ico gisata sinagishimitse ko cyane ku gicanye n'ingene iperereza rimwe na rimwe rirondera kwigarurira nk'amakonte y'abantu bidukoresha kuri Twitter kuri Facebook kuri WhatsApp n'ibindi Museremu twamubonye ngaha sinzi ko akiriko arumviriza nobaha intahe y'ivyashikiye muri 2019 mu kwezi kwa kabiri itariki 2 z'ukwa kabiri muri 2019 hariho nimero nari mfise yo mu Burundi igihe mpunga yari 79 amajana 910 amajana 446 iyo nimero yari ifatanye n'ibintu byinshi nkoresha kuri internet kuri Facebook kuri WhatsApp ku ma adresse email n'ibindi hanyuma Muserema ari DDI aragenda muri Leo arategeka ko bamuha iyo nimero yanje nimero barayimuha nimero bayimuhaye acagerageza gukoresha iyo nimero kugira ngo yigarurire imbuga zose nakoresha ico gihe ndibaza icyatumye atabishobora igice kinini n'ubwishime bwiwe kwabaye ukwiyemera kugira ngo aze yerekane ko ari we yabishoboye hanyuma aje kwa Nkurunziza avuga ati jewe nashoboye ibi ndibaza ico gihe yabikora ari kumwe n'umugwi bakabikorera rimwe mu mwanya muto bari benshi ko bari kubishobora mugabo ubwishime bwiwe bwamutumye atawabisangira ashaka kuza kwerekana ko ari wari gihangange mu gukora bene ivyo bintu rero ndabibona n'ingoga ariko arabikora yari yashoboye kwinjira muri Facebook yanje ndayimwaka mu mwanya muto yari yashoboye kwinjira muri konte ya Yahoo nakoresheje kera ntari ngikoresha kuri Gmail yarakiri ko aragwana ntivyakunze kuri WhatsApp yiciwe nuko nari narasizemwe umwe bita verification en 2 étapes nibaza ko benshi abakoresha WhatsApp mwese mu bishiramo kuko utabisizemwo umuntu afite carte SIM biroroshe ko aca gutwara Facebook ababe WhatsApp yawe niho byamunaniriye turanigana biramunanira ariko novuga ko atari ubuhinga bwinshi cyane namurusha ahanini ubwishime bwiwe nibwo bwamutumye ico kintu atagishobora ubundi iyo agikorana n'umugwi munini iraza ko ico gihe bari kubishobora rero imwe mu mpanuro no hano bise nk'iki ngaruko yavuze ati jewe hari konte nakoresha kera ndayiheba nza mbona baje kuyihakinga atari ngikoresha nuko iryo kosa hariho benshi bakirifise ugasanga nimero bakoresha mu Burundi barayigumije ku bintu bakoresha kuri internet mwibuke rero ko ijya nimero wakoresheje hagize uwundi muntu ayikoresha bishoboka ko ashobora kwigarurira izo mbuga mu gusaba amamodo pass mashasha ko bayamurungikira kuri telefone kuri iyo nimero ya telefone barabifatanije n'izo mbuga bica bikunda nivyo babigize urubuga bararugutwara niraza ko hariho benshi bagwa muri iryo sanganya ikindi kintu nko twe mu baharanya hagati y'akazi na muntu twiga cyane n'ivyo by'amamodo pass ngene tuyakora hari abantu benshi ngira muri ko muranyumviza ngaha ndakivuze muza kuca mwitwenga usanga umuntu agira nka modo pass ukabona ngo 1 2 3 4 5 6 7 ugasanga ni ibintu bimeze gutyo ugasanga umuntu akoresha izina ry'umwana wiwe ry'umugore akoresha itariki yavukiye ko cyangwa itariki anniversaire ya mariage
akoresha burya abantu biba ama modo pass barafata bakagira urutonde rw'ibintu byose bikwerekeye amatariki wavukiye ko amazina y'abana bo mwubakanye ivyo bintu byose bya identite y'umuntu byinshi bakatabishira mu mashini imashini ikakikora ama modo pass avangavangatanye ivyo bintu bayikora nk'ama modo pass nk'igihumbi mu munota umwe bakaca bayinjizamwo muri izo ntihabura n'imiza gukora rero ico kintu mucige gukora ama modo pass avanga ibiharuro indome amasembore gufatira ku bindi bintu atari ivyo bisanzwe bifatanye n'ubuzima bwanyu ico n'ukuri uriko aranyumviriza iyo mpanuro agenda yitwaye minimum kuri modo pass mwashobora kugira ikintu muhahinduye ndiko ndaraba ko hari ikindi kibazo cigenga noba nabagijwe ntuze Nyankamugayo yo yambagije ikibazo kigira kiti yagize ati iperereza ko rifata abantu benshi cyane mu nyuma rigasaba n'amafaranga mbega nohanura abantu ko iyo basabwe amafaranga boheza bakayatanga ico gahana nk'ubu nababwiye ikintu gitomboye kiri clair hagati ya 2015 na 2000 kwegereza 2020 mu iperereza bafata ko uwurwanya ikiringo cya gatatu afashwe ashobora kwicwa hagati inyuma yaho muri definition ya menace à la sécurité nationale bafata ko uwufashwe yagirizwa ko avugana n'imiharigwana cyangwa akora n'imiharigwana uwo nawe nyine ari uwicwa muri ico gihe umuntu wanyu aranyurujwe murabizi agafatwa akagenda ukaza wumva mu gutabaza ngo uyo muntu nta n'ibintu bya politike yararimo iryo ni kosa rikomeye mwibaza ngo muriko muramukingira muriko mukingira bamufashe kugira ngo ico baza kumwikira ntikimenyekane ni vyiza ko iyo mubizi munyarutsa kuvuga muti uyu muntu turakeka ko yobazize kino kintu muri ico gihe n'uwumutabariza ashiramwe ingufu nyinshi akabwira ati uyu muntu ndumva ko hariho risque nini cyane ko ari mu bazoca bicwa ico ni kimwe cya kabiri iyo wamaze kumenya ko yafatiwe ibintu bimeze gutyo ntihagire uza kuguhenda ngo uzana amafaranga uyo kenshi aba ari uwicwa cyane baba baramaze kumuheza no kumwica abantu babahamagara mu miryango ngo nimutange amafaranga benshi babikora umuntu bamuhejeje kumwica bakagira bati imbere yo kumwica baba baramudedaguje amafaranga yiwe ari he mu muryango ni bande bayafise ni bande boyabazwa bagasigara barabaka ayo mahera umuntu baramuhejeje nta kamaro na gatoyi ko kujya gutanga ayo mafaranga muramutse basi munanirwa mukumva mwona yatanga nimushire mu bwenge na bukeyi mugira muti imbere yuko ndayaguha ni mu signe de vie yiwe munyereke afashe ikinyamakuru cyasohotse uyu munsi cya iwacu dufate cemenya by'ukuri ko uyu munsi uwo muntu akiriho canke ikindi kintu nyene kinyereka ko ari foto y'uno munsi uraba ubwenge ushiramwo habeho minimum ya signe de vie y'uwo muntu nimba koko amafaranga yokora ariko by'ukuri abantu barekugwa kubera amafaranga bari kurushi cyane kenshi uwurekugwa kubera amafaranga aba ari umuntu basanzwe batari kwica bakacagira bati reka tunajye n'uwo muryango ivyawo ariko uwo bica ntashobora gukira kubera ko hatanzwe amafaranga ico ntakiriho rero je nohanura no kuri abantu ko ivyo bintu bo bishira mu bwenge kuko abantu bibwa birababaje turafise abantu benshi banyurujwe ugasanga iruhande yuko nyuruzwa umuryango barawuriye hari abagurishije amazu yabo hari abasigaye mu kangaratete bakabura umuntu bakabura n'ibyo sigaye biratunga abana byose bikagira rimwe hano hantu abantu bahagirira ubwenge bapfumwe basi bagira n'akantu ko guhanuza nimuhanuze mureke kwishinga abantu babwira ngo aba nibo banyuruza abantu ibyo byose amakuru dufise angana gutya ku bibazo by'abanyuruzwa niwampanuza nzoguha impanura natabagiye urahanuza ubundi umva wo kwizigira ariko aba ari umuntu uziko bino bibaza biza bikurikirana ashobora kuguha impanuro ifashe rero ngomba nje kuwundi mugwi w'ibibazo nabonye bifatanye mpereye ku kibazo cyo kwa Wilson bino bintu bimaze iminsi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi aho
hariho bano bantu tubona bafashe intumbero yo gutuka abandi. Muze kumbabarira kumwe mvuga niko mvuga, muravuga nti uko ico munkundira nikije nyene mfise imvugo jewe nkoresha sishobora kuyihindura ngo mpindukire ku kibazo kuko haje ikibazo gishasha uyu munsi, kujya mvuga niko mvuga n'ukuri. Abankunda mu nkundira ubwo buntu mfise ko nyene muzi mvuga, sinzobihinduzwa n'abakorera iperereza canke abatarikorera canke abagira nabi, abo ntibazokigira bampinduza uko meze. Nzoguma ndi jewe, nico gituma no mu nyishu nza gutanga muze kumbabarira ko nza kuvuga kujya nyene munzi niko n'ubu nza kwishura bino bibazo. Ku kibazo bwa mbere bwo gihambaye rero Node yavuze ko kirafatanya n'ibinyende byavuzwe, icitwazo twabonye hano abantu bakoresha kijanye n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu 1993. Ubwicanyi nk'uko ONU yabitohoje bufise des aspects génocidaires ziboneka, kuko hariho d'ailleurs benshi bishwe atakindi baziza kiretse ko bavutse ari abatutsi. Ico kica cinjira muri definition nyene ya génocide, kiretse ko habaho d'autres considérations. Iki citwazo cabo bagiye baravuga rero Node yabisiguye neza bihagije, sinoza kugira sinza kubishimika kw'ivyo, nuko iyo bariko barabivuga vy'ukuri atakuri baba ariko baratanga. Mbega iyo raporo ya ONU yo nyene yajivahe? Iyo raporo y'abahinga ba ONU yajivahe? Iyo raporo y'abahinga ba ONU hano natwa Fokode ntiyari bwavuka, yavutse en 2001, donc si bibazo Fokode yakoze ko muri ico gihe umuntu adufashe ko twari kuba twakoze ku kintu cyo muri 2001 mbere yuko Fokode ivuka, bumva we waturenganije. Ariko kugira ngo ijya raporo ya ONU ibeho, habayeho efforts zidasanzwe za société civile y'ico gihe, na cyane cyane Ligue Iteka. Ligue Iteka yagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo bishoboke ko ONU irungika abaza gukora ajya amatohoza. Ligue Iteka ifatanije na Fédération Internationale des Droits de l'Homme, harabayeho n'andi makomisiyo yaje gufasha imbere yuko ONU yo nyene itindi gashikirwa nayo ikemera kurungika. No mu biri muri iyo raporo ibintu vyanditswemwo hariho igice kitari gito cyatanzwe na Ligue Iteka, hariho na contribution zatanzwe n'abandi, notama imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Frodebu muri ico gihe. Ariko uruhara rwa Ligue Iteka n'ama organisation internationale sur les droits de l'homme intangere kugira ngo ijya raporo ibe yarabayeho. Ico cyonyene kuba niyo ariko baravuga bagisimba bakibagiza ko ari urugamba rwa société civile, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Ikigira kabiri nuko société civile yo nyene yabandanije kugwana kugira ngo bino bibazo vy'amacrime du passé, yabi vyabaye muri 93, yabi vyabaye no mu yindi myaka, ntibifutwe ntivyibagirwe, hariko haraba amasezerano yarusha, ivyo bintu bifate ko ingingo. Impande zajyana ico gihe, hariho impande zitari zikeneye ko ivyo bintu bishigwako ntuze nini, akisa nini bishimikwako. Kubera iki? Mu mpande zari zifise ubutegetsi muri ico gihe hariho uruhande rwa Frodebu waba ariko bwagirizwa ko bwakoze genocide ku Batutsi, hakaba uruhande rundi kuri Iprona nabo wasanga bariko bagirizwa ko bashobora kuba bari bo bishe President Ndadaye. Rero izo mpande zibiri ingingo zagenda zifata, warabona umengo baripfuza ko umengo hobaho ko ivyo bintu bibiri bitera byanirana, bakavuga ati twubaka ibindi bishasha ariko iyo passé tuyireke. Uruhara rwa société civile rumente nako bijya bintu bitegerezwa kugumamwo intangere muri ico kiringo. Ikigira gatatu, akora udarusha imaze gusinywa. Akora udarusha ifise ibyo twita mécanisme de justice transitionnelle, ama mécanisme yumvikanywe kugira hakore ku vyaha vyo muri kahise. Ayo mécanisme harimo gushiraho commission nationale vérité et réconciliation, hariho gushiraho commission d'enquête judiciaire internationale
kuraba ko habayeho genocide, crime contre l'humanité na crime de guerre. Hariho kandi gushiraho tribunal penal international pour Burundi mu gihe bosanga ivyo vyaha vyarakozwe. Inyuma harabaye ibiganiro hagati ya Nations Unies na leta y'u Burundi, bahereza kuri mekanisme zibiri zivanga zimwe zitatu bari bumvikana ko habaho severe ibamwe abarundi n'abanyamahanga, hakabaho na tribunal special yobamwe nayo nyene abarundi n'abanyamahanga, ikaba mu Burundi igaca imanza kuri ivyo vyaha bikomeye cyane. Ngira ndababwira nko mu kiringo jewe nari ndongoye force hagati ya 2009 na 2013, nibwo rugamba rwa mbere twagwana muri force, kwari uko hajaho izo mekanisme buri munsi, buri kwezi, buri ndwi, wasanga turi mu bintu bijanye n'ingene izo mekanisme zijaho. Awakurikira wese amakuru ico gihe arazi incuro nka jewe ngira nakora iryo jambo ngo ubutungane bw'inyuma y'intambara canke mekanisme de justice transitionnelle. Focode turetse force, Focode yonyene yarakwiye muri za kaminuza yigisha abarundi ivyo bintu vyari vyaremewe kugira ngo badufashe kugwanira ko zijaho. Mbere je nababwira, mwavuzemo nk'umuntu yitwa Pacifique Ndayisaba, umunsi wa mbere namumenye nari muri kaminuza y'u Burundi muri amphithéâtre ijya ya ekonomi, twagiye gusensibiliza la communauté universitaire kuri kino kibazo ca justice transitionnelle kugira ngo babe benshi badufasha kugwanira kwizi mekanisme zijaho. Abantu baribuka uruhara rwa force kugira ngo habeho consultation nationale, tugume dupusa leta ko iburi saganirizo gushika yemere ko zijaho izo mekanisme. Rero umuntu uyu munsi aza kutubwira ko ariko aragwana kuri ivyo bibazo, akabanza gutuka abagwanya izo ntambara zose, hariho kabaza. Kuko uwushaka vy'ukuri kugwana ico kibazo, icya mbere nuko abanza kurokonesa etape zamaze kubaho. Iyo raporo yarabayeho, les accords d'Arusha zarabayeho, les principes z'ibiteza gukorwa zarabayeho. Uwo muntu yategerezwa kubanza kumenya aho urwo rugamba rugeze, akavuga ati abandi bararugwanya bararugejeje aha, twebwe natwe turitunganije, tugira turubandanye, turakoze une structure igwanira ico kintu. Ku bwanje c'est légitime ko abantu babigwanira, c'est légitime. Je sindi mu ruhande baza kuvuga ngo kubivuga ko habayeho genocide yakorewe abatutsi en 93 kandi uwo muntu akagwanira ko habaho ubutungane n'ukuri kuri ivyo bintu, c'est légitime, nta kosa riri mu kubigwanira ivyo. Nuko umuhutu yitunganije bakajya bakavuga bati turakeneye ukuri n'ubutungane ku vyaha vyakorewe abahutu, c'est légitime. Nuko abatwa bagiye hamwe bakavuga bati hari ibi vyaha vyakorewe abatwa, turakeneye ko umuco uboneka n'ubutungane, c'est légitime. Nuko abaganwa burya haravugwa muri rusanga abatutsi, ariko abaganwa barafise ivyaha bakorewe ukwabo, nabo nyene bagiye hamwe bagakora une structure isaba ukuri ku vyaha bakorewe, c'est légitime. Donc kuri ico iwanje cyo si kibazo, ariko ko umuntu aza kubikoresha kugira ngo asambure amastructure yose de resistance ariho, aho hariho kabaza, aho hariho kabaza. Ko umuntu amara umwanya wose aho kwitura inzego zaba iz'igihugu cyangwa iz'isi zofasha ivyo, akamara uwo mwanya agwana n'umunyagihugu nkawe, hariho kabaza. Mu bisanzwe twe muri société civile ntibaza société civile, société civile ntiyitura société civile. Focode ntishobora kwada bivuga ngo hari ikibazo rigiteka itakorako, ngo none tuguma dusaba rigiteka ngo kwe kitagikorako, ngo rigiteka ntakimaze kubera ko itakoze kuri ivyo ntibibaho. Nimba rigiteka itabikoze, Focode turi des citoyens qui ont les mêmes droits que ceux de la rigiteka, nous pouvons turashobora kubikorako ivyo bibazo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies itabanda hari iyo raporo twayibiyemeje mugabo
kuja ngaho ugatuka ngo watutse fokode watutse pacifique nta na kimwe ni umunyagihugu ariko atuka uwundi ngo kubera ko ibi bitabaye mu gihugu mfise iyihe ngingo jewe kubiba mu Burundi rero ndemera ko iyo kombiri legitime nimba koko ico bagwanira ari ico tubasavye ko nuko ngo ijambo gusaba kandi bivuze ko atamunyagihugu asaba uwundi nimba koko ari byo bagomba gukora numva ko ico baciza bo kwitunganya bagakora ishirahamwe nyaryo ryemewe ryiza ribandanya rigwanira ku gateka nimba hari aho bakeneye amakuru nimba hari abakeneye amasutiye ahakeneye ayandi mashyirahamwe ko agira icyo afashije akagira icyo afashije nayo muri societe civile tumenyereye ko ishyirahamwe rimwe ryose rigira ikibazo rikorako rikakigumako neza kuri ico nyene ico ngira kiraheze ico cyitwazo ku bwanje numva no kigarukiriza ngaho bambagije amazina y'abantu kimwe kingora je kirangora ico kuvuga ku mazina y'abantu abariko baragikora ko bo kibandanya uko bo bacyumva uko babona bugikora mugabo hari ingorane iba ku bantu bose bahari hagati y'akazi na muntu ndayibasigurire ariyo benshi abatwumviriza rimwe na rimwe bakora kudutahura abahanye hagati y'akazi na muntu ntibiborohera gukondana buriya uzo kumviriza imvugo yacu kenshi bamo conditionnel ntituyikoresha kuko tutazi ko abo bantu bakoze ico kintu tuyikoresha kubera ko hari aho tugarukira tukavuga tuti si twebwe dukondana nico gituma wumva amatohoza yacu yerekana ko naka ariwe yoba yarafashe uwo muntu yoba yamukuye ngaha amujana ngaha hanyuma ko hoba habaye iki muzokumvira niyo mvugo y'iwacu rero uzokumva ko umuntu wese yinjiwe rwose n'iyikomba de droit de l'homme kajya kantu ka presomption d'innocence kaguma katuboshe tukumva ko hariho aho tugarukira iyo turiko turagiriza umuntu niho hajya mwumva mvuga nti izina simpfa kurivuga mugabo ndatanga amayerema yose ashobora gutuma abantu bobona uwo ndiko ndavuga uwo ariwe mugabo ugasanga hamwe hamwe sinashobotse ndomako urutoke bambagije bati Wilson yambagije ati yavuze yavuze kuri nko kuri Pacifique Ndayisaba ati umuntu waramutabaye niko avuga aravuga ko wamusanze aho bamutaye aravuga ko wamutoye bakabarasa hanyuma ukamutwara kwa Mbonimpa muri ivyo hariho ibiri vyo n'ibitari vyo kumbura ntushobora gutanga iyo ntahe mugabo nta kintu cyo kumwagiriza agenza gukora igihe ndamuherukira twitana de frère ndamwandikiye navuga mon frère anyandikiye anyita mon frère je ku bantu benshi shima kugumana ishusho nziza nababonye ko ibibi bikurikira cyangwa ibyo mvuga ko bibi kenshi sindabiha ikibanza kinini kuko abantu baracyanamwe mu nyuma bagasubira bagahura iyo kuva dutangura urugamba zadagira gutyo abantutse ndabatuka abashyizeho imigwi hariho n'abashyizeho imigwi muri opposition y'ukuntuka nanjye yo cangira bene ivyo nibaza ko ibyo baye bigoye ko hari n'abantu tuba tugishobora kuvugana ubu rero nabonye byinshi no muri abo basendetede nabonye abantutse bagarutse kundondera mu nyuma turi abagenzi jewe nshima kugumana ishusho y'ubuvukanyi tuzinanyeko rero habaye iki kuri Pacifique Ndayisaba umwaka sinkibuka neza ni hagati ya 2010 na 2012 cyane 13 navuze ko yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi nari namubonye twagiye kugira conference muri kaminuza kuri ibijanye na justice transitionnelle cyo gihe yarafashe ijambo siba ko yariga mu mwaka wa gatatu muri droit avugana avec passion yari umuntu avugana ishavu kandi ariko aravuga nico gihe yatwagiriza ko twebwe tudakora ibikwiye kugira CNDD-FDD iveho barumva avugana ishavu ryinshi cyane ndamubona uwo mujene ariko aravuga hanyuma mu minsi yakurikiye nabyo twarabyumvise mu makuru ko iperereza ryamutwaye yagiriwe nabi ico cyaraciye mu makuru ya RP ndacibuka umunsi umwe ngiye muri hôpital kwa Karede nari ngiye kuraba uwundi muntu agwaye hanyuma sohotse haba abanyeshuri bo muri university barimo nabo muri n'abanywanyi ba Fokode baranyegera barambwira yuko Pacifique nabo bagwariye muri kwa Karede kandi ko hariho des risques baravye abantu bariko baraca tutotu bariko barazunguruka aho hantu
bavuga bati turabona abakozi b'iperereza baboneka ko bacunze aho agwariye, turafise ubwoba ko mw'ijoro baza kuza kumunyuruza. Ico gihe ndababwira nti rero ico nibaza uko twobigenza, je ndaza kuza ndi jenyene mu modoka ndi kuri vola, abakozi b'iperereza nimba bateguye kumutwara mw'ijoro, mwebwe ntimwerekane ko hari ikintu muhava mukora, mwerekane ko mwagumye mumeze ko mwari mumeze. Mugabo wewe mu cumbi yari yitegure, mwe mwamuteguye ku buryo nshitse ata minota iza kurenga 5 atarashika mu modoka, tubafate par surprise, nabo ntibaronke umwanya wo kwitunganya kugira banadukurikire, banabona iyo tugiye batangare bibaye, ku buryo bataronka ico baca bakora kuko ntibazoba bavyiteguriye nabo. Twagize gutyo, ndashika ubwo nyene baramwinjiza mu modoka, ca ndatsa imodoka turiruka. Twarirutse ntabwo twagiye kwa Mbonimpa, ico sico nimba yagiye kwa Mbonimpa vyabaye inyuma, ariko ntitwagiye kwa Mbonimpa. Aho twagiye sinza kuhavuga kuko hari abandi benshi bahakeneye mu nyuma, cari ikigo ca Eklezia Katolika, mugabo sinza kukivuga kuko hari abandi benshi cyatabaye mu nyuma, hari n'abandi ejo bashobora kugikenera, ntaco ndakivugako, ariko ntabwo twagiye kwa Mbonimpa. Ikindi nuko ata mukobwa wa Mbonimpa aho twari turi yaje kumutekera canke yamuraba, abamuraba ico gihe hariho abari bafashije kugira ashobore kuja aho hantu, hariho umwigeme yari umugenzi wiwe, n'abo bantu nzi, hamwe na jewe nashobora kuhashika, abo nibo nzi bashobora kumushikira. Kw'ivyo vyoba vyakozwe kubera ubwoko bwiwe, ko vyoba vyakozwe kubera ko ntamenye ko ari umututsi, ntaco nshimye kubivugako, kuko nohava nsanga mvuze nabi, rimwe navuga ko ntashaka, ntaco nshimye kubivugako. Ivyo vyose abamuzi, sinibaza ko naho abantu bavuga ngo umuntu arashobora kwihenda kuri morphologie, sinibaza ko woshobora kubona Pacifique Ndayisaba ukihenda ko ari umututsi, ariko nimba vyibaza uko ntaco. Imyaka myinshi narabonye yandika ku mbuga nshimira, ngira nkuko hashitse itariki cyose vyabereye ko yamyanditse, yaravyanditse imyaka myinshi. Sinzi ko yagiye kumenya ico kintu uyu mwaka, nimba ariko bimeze nta kundi, kumbure hazobaho igihe, je rappelle mon frère, hazobaho igihe dusubira guhura tukavugana neza. Hanyuma ndamuzi mu bindi bihe vyiza, ari mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, je niko ndamuzi. Hari ivyo twakoranye, notanga akarorero kamwe, igihe Denise Nkurunziza aja muri Australie, muri 2019 niba ntibeshe, agiye kugurura konsula muri ville yitwa Perth, Pacifique twarakoranye, turatunganya imyiyerekano, aranayikora, turandika gose ku mbuga ngurukanabumenyi, babikurikirana abo bibona, twiyamiriza ingene Australie iri kwiremerana gukorana n'iyo ntwaro ya Nkurunziza. Ico twaragikoranye ndakemanga, sinzi we ko kicemanga, ariko twaragikoranye. Rero jewe nshima kugumana les souvenirs nziza z'ico gihe, kurusha ko noja ku majambo mabi y'iki gihe. Iyo umuntu wamwise ton frère, nukubaha ijambo wakoresheje, pour moi c'est un frère. Les frères birashobora gushika umunsi umwe bagacanamwo, hanyuma les frères birashobora gushika umunsi umwe bagasubirana mu miryango, turabifise. Ko namwise mon frère, c'est un frère pour moi, je me limite à ça, sinshobora kuvuga nabi. Ku kibazo mwambagije kuri Félicité Nkunzimana, mugira muti niwe subiremwo rya zina yoba yitwa, mbega ninde riraze kuza hafi, sindiko ziri ku nama. ziri ku nama. Ico novuga ngaha naco ni giki? Ubwa mbere kuvuga ko jewe nasize ahabona ifoto yiwe sivyo. Ifoto yiwe yashyizwe ahabona ndibaza na Wilson, niwe yamukoze ko amatohoza. Hanyuma ifoto imaze kuja ahabona, uko nkoze nta kintu na kimwe nemera ntagitohoje. Abantu bankurikira nko kuri Facebook baramaze kubona ko urubuga rwanje rwandika inshuro nyinshi, hari uwo bazi uyu muntu. Iyo hari umuntu amaye, niyo bamwe bati twebwe hari umuntu yanyurujwe, kubera ko ziperereza naryo rishobora kuza kurondera kunta mu mitego,
abantu barampa ko umuntu yanyurujwe bakambwira ibintu byose, ariko muzosanga hajya ku rubuga iwanjye ngo hari uwuzuye umuntu, kugira ngo n'imiburiburi imbere y'uko jewe ndabikoresha mbe mfise n'abantu na batatu batandukanye bemeza nabo iyo nkuru, singwe mu mutego w'iperereza kumwe babikoreye nka Mbonimpa muri 2014. Rero mbonye nk'iyo foto ya Felicite iriko irakoreshwa, naragize nti ndakeneye kumenya ko nk'uyu muntu atobara umuntu ariko arabeshegwa, uyu muntu ni inde. Rero uko nama ndabikora n'ubu woja kurabonye arasanga ko abandi bantu banditse ko hari uwuzuye umuntu, iyo hari umusoda yapfuye muri Kongo muzosanga ko hari uwuzuye umusirikare. Rero nawe narayishizeko ico ndacemanga nkuko ndabikora kuri abo bose, nta na kimwe namwanditseko, nta na kimwe namuvuzeko, ndashaka kuhinyuza uwo muntu uwo ari we. Abanyishuye, hariho abanyishuye bati uyu niwe ziri ku nama, ndababaza nti mwabikuye he, mwamenye gute ko ari we ziri ku nama? Bambwira ko babikuye muri space yabaye muri ico gihe. Navuga nti aho nta source nshasha ndose, ntaco nkuyemo. Par contre kumumenya ko ari we Felicite Nkunzimana, ico cyarabaye confirmé n'abamuzi bose. Sanga ni n'umuntu ava nk'umuryango wo hafi y'iwanje, Imakamba, turabanyamakamba twese, n'imiryango dukundana. Uje yitwa Felicite ava imiryango yacu irakundana gose, n'abantu twakuze tugiranira imanza. N'ejo ubundi muri 2018 nabuze umuvyeyi muri uwo muryango, baraje kunshigikira igene nabuze papa, baramfasha kumushingura. N'umuryango nkunda dukundana tuganira neza, ico ni kimwe novuga. N'umuryango w'iteka n'abantu bisoneye, ico nico kindi ca kabiri novuga. Icya gatatu nuko ari umuryango usanzwe urimwo abanywanyi ba CNDD-FDD barimo muri uwo muryango. Nawe woja ku nshuti direct ziwe ujya bazanye ifoto, ndabizi ko barimwo aba CNDD-FDD, barimwo n'abegereye cyane Reverien Ndikuriyo. Ariko ico jewe ntashobora kuronka kujya kwemeza ubu nyene, ni ukuvuga ko ziri ku nama ndamuzi. Ico ntazi je sindacemeza, niko nkoze abantu bose baranzi. Umunsi namenye ko ari wewe nzovuga uko, mugabo ziri ku nama jewe ntawe nzi. Felicite Nkunzimana ubu ndamuzi kuko abantu bose barishuye, inshuti ziwe, abagenzi baranyishuye, mugabo ko bamenye ko ari we ziri ku nama, ico ntacyo naronse. Rero ico nshobora kuvuga, ijya foto nyeneyo ujya n'umuntu ava mu muryango w'iteka nzi, imiryango ikundana n'uwiwacu, dushobora kuba dufise n'ubucuti bwa kure, mugabo umuryango ufise n'abanywanyi ba CNDD-FDD byontangaza. Umunsi nosanga ari we ziri ku nama notangara gose, kuko numvise ivyo avuga nkasanga umuryango wiwe nzi na CNDD-FDD begereye cyane andi kuri nukumirwa, sanze ari we avuga bijya bintu. Rero ngejeje aho, uko nkoze nubaho umuntu wese, ivyumviro vyiwe nimba ari bijya ndavyubaha uko, ariko gushika uyu munsi sinshobora kwemeza muri kino kiganiro ngo ujya foto niwe ziri ku nama. Nico cyonyine numva nogera. Ikindi nokongera ko n'ingene hari ibintu nabonanye CNDD-FDD numva muri bajya abantu. Muri CNDD-FDD igihe kitari gito, iyo hasohotse amaraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu, Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International, sinzi ko mwanya numva ko igihe cyose umuvugizi wa leta, cyane cyane nk'igihe cya Philippe Nzobonariba, yaca avuga ngo ni jewe nandika izo raporo, ngo hanyuma ngo ayo mashyirahamwe ngo agashyira ku mukono. Hari aho bavuga jewe nyene, hari aho bavuga FOCODE n'ayandi mashyirahamwe yo muri societe civile, ngo nitwe tuzandika bagashyira ku mukono ngo bagasinya. None nagiye numva abo bantu bariko baravuga bafata ivyumviro bitanzwe n'abandi ngo ni jewe nabivuze, ngo ce sont des garçons de course. Nkana yanje, abarundi twige kubahana. Ubu muraraba umuntu nka Reynolds Butare mukiyumvira ko ari umuntu batamika ijambo, nimba bishoboka ni mu bigerageze abavugira ibyo mushaka. Muraraba umuntu nka Wilson mukiyumvira ko ari umuntu upfa guterura ngaho ukaja gutamika ijambo, ni mu bigerageze atangure kubavugira iby'iwanyu. Ariko aba benshi muri abo twarabaye abagenzi, abo numva uno munsi bantuka, barazi ko bo nyene ata numwe n'umusomo nigeze ntuma ngo ndumvugira iki, nta munsi numwe. Nimba hariho nigeze kubitumaza atage ko ntahe tijewe yarantumye kuvugira ijambo, ndarivuga ndamushimagiza ndamukorera ko yabintumye. Nta munsi numwe nkora ikintu nk'ico. Ubwa mbere bwo jewe sinishura abantu bantuka, aba CNDD-FDD bantuka nta munsi numwe ndabishura.
abandi ku zindi mpande bantu twese ndabishura urumva ko ataho bihuriye abo bantu ndabubaha uko umuntu wese ndamwubahira ivyumviro vyiwe ndamwubahira iteka ryiwe nubaha bose nabo nyene ku vyumviro vyabo ndabubaha nkabipfuriza ko nimba koko intumbero yabo ari ukugwanya akarenganya CNDD-FDD zikora bokwiga neza bakaraba ko ivyo bakora bitumbereye kugwanya CNDD-FDD nuko bitariko birayifasha turavye ibyo twavuze ngaha abantu bakorera CNDD-FDD uko baba bameze dusanga ivyo bakora bija kugwanya abo CNDD-FDD nayo yamaze gucapa nk'abansi bayo hari kuva kera umugani wa kera cyane uvuga ngo l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi canke l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi aussi rero umuntu afatiye kuri ivyo hava asanga ivyo bakora bifasha CNDD-FDD uza kubikeka ko bariko bafasha CNDD-FDD atoba yihenze cyane kuko ivyo bakora bitumbereye kugwanya abo CNDD-FDD nayo igwanya mu mwanya umwe tubona les cibles bafise arizo cible n'abashima ko ari CNDD-FDD bafise hamwe nanye mvuga ba Murundi Cakenge n'abandi iyi nzira bakoresha zigasa cyagira ati none aba bantu kuko baratandukanye canke ni bimwe icyanyuma ngira mvuge kuri iyo groupe ntabwo jewe nibaza ko bose ari bamwe uwo ni jewe ngira mvuge nka jewe nyene sinibaza ko bose ari bamwe hariho abo navuze ko ari de conviction tuzi kuva kera ariko bavuga navuze ko nubaha umwigisha wanje Emmanuel ko ndamuza avuga uko twavuganye kera naho yondera inyandiko twandikiraniye ya 12 au 13 aza gusanga ibyo twavuga ari twese ibyo mvuga nivyo navuga ibyo wavuga nivyo yavuga ico gihe ku bwanje sinibaza ko ibyo bivugishwa n'amahera bamuhaye niko nizo conviction ziwe zijya hanyuma hakabamwo abandi nikeka gose ko ari abakozi b'iperereza abo barimo harimo kandi abandi nibaza ko bashobora kwisanga bakurikiye ikintu bashobora kuba batakize neza uwo mwanya bakibaza ko ari izo conviction ariko ko yenda baravye mu bihe bitandukanye ingende ibyo babayemo byose ari bamwe avec passion hari abo nshobora kwibaza ko bakurikiye ikintu batabanje kugishishoza neza nk'umuntu ashobora kutwagiriza muri Focode ko dufasha muko yose ahambuge nti mu byo bavuga harimo ikintu kiri ukuri nuko ingwano yiwanje itari etnique nukuri co iyo bakivuze ntibabambesheye ntabwo je ngwanira ubwoko ngwanira abarundi bose nipfuza igihugu abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa babana amahoro abakristu abakatolika abaporote abayisilamu n'abatemera bose baba mu gihugu kibakingira bose ico kimwe kibubaha bose ico kimwe kibaha uburenganzira bungana rero bavuze ko je ntari mu ngwano y'ubwoko ntibabambesheye nivyo je singwana ingwano y'ubwoko ngwanira abarundi bose bavuze bashavuriwe nuko mubo Focode ifasha habamwo amoko yose hariho nk'umwe muri bo nzi neza ivyo yakoze nko muri 2015 mu gihe bari mu myiyerekano muri biriya bice ngira za Bujumbura Rirare canke Mwaro sinibuka neza ko ari Rusaka nuko ari muri Mugongomanga hariho nko mu myiyerekano aho mu butegetsi byaje kwica abantu baricamwo umuhutu yitwa Adele Ruzoyi n'umuhutu muri bajya nyene bantukira kuba mvugira muko yose je ndazi umwe muri bo ari we yubatse inzu y'umupfakazi wa Adele Ruzoyi umupfakazi wa Adele Ruzoyi bamutaye ahari imbonera kwezi bwaziti bagiye kwishinga abatutsi ni wibonere ko ubu rero inzira kuguye ko turabe ingene bigenda uyu muntu ari muri Australia ntaca atakoze kugira agarukire kuri uwo muryango arawufasha arawubakira inzu irahagarara none nk'uyo yoshobora kunyagiriza gute ngo ni jewe ngo nshobora gufasha mu wundi bwoko kandi nzi ko yakoze ikintu nk'ico rero niyo mvuga ni hari ibyo ntazi ibyo ari byo ariko umwe wese amenye ko uwo nita mon frère jewe wanje guma yitwa mon frère atantuka c'est un frère pour moi nzoguma ndabifata uko watamfata uko biramusha je nzoguma ndamufata
Ego Pacifique natwe tubakengurukire ariko twibutse abariko badukurikira ko cyabaye ikiganiro kidasanzwe twahaye umwanya udasanzwe mu kanya turasoza n'igice cya nyuma cy'iminota 15 ariko Pacifique Munkundiye Chauvin mu Gwengezo yasavye ijambo kandi ry'umunota umwe sinzi ico yifuza gushikiriza abariko batwumviriza Chauvin mu Gwengezo nimba muri ko muranyumva umunota mwasavye turawubahaye. Murakoze cyane Gilbert. Nashaka nshyize utuntu nka dutatu. Burya muri iyi migwi yose twagwanije ubutegetsi bwa CNDD-FDD, yaba politike, yaba civile, yaba mu media, siko hariho ibintu byagiye utuntu twagiye turaducamwo dutuma nk'umbure hari ibintu vyononekaye cyane. Ariko rero icyo nagira nshikirize ni iki, nuko tutokwibagira ko dufise l'obligation, un devoir sacré, yuko twokwibagira ivyadutandukanye twese, yuko twokwibuka yuko igihugu c'iwacu hamwe twotwagwa n'ivyo bintu, yuko imigwi yacu iriko irabatraverse n'abantu bakorera CNDD-FDD, ntitwosubira kuvyuka, ntitwosubira guhaguruka. Nico gituma nsavye nti dusenyere ku mugozi umwe. Les politiques niyo reproche bagumye baduha yuko tutaseye ku mugozi umwe. Dusenyere ku mugozi umwe, irya documentation, irya service de renseignement, irya sûreté. Pacifique, c'est un homme incroyable. Ayo mazina yose jewe narayabayemwo, je ndakuze, j'ai 67 ans. Donc dusenyere ku mugozi umwe, twibagire ivyo byose bitandukanya, twibagire ko irya service de renseignement yodutesha, dufate urugamba, dufate iya mbere mu kurwanira igihugu c'iwacu, tugishayure, tugikure mu buja kuko kiri mu buja. Icya kabiri nagira nshikirize, buriya abari hariya bagumye batoba urugamba rwa politiki na société civile, barimo benshi hajya, hari uwo twashikije ngaha, mbwo hari uwundi jewe tuvuye i Dar es Salaam tukaja aho twaciye, hari umuntu atigeze aseruka muri société civile. Uko naguma ndahaca kose jewe nagumye ndamubaza, uyu muntu ari hehe, batari mu cyumba hari ntageza kuza ngaha. Hari uwo je navuze, hari uwundi ntavuze, s'il vous plaît. Kandi dutegerezwa kwiga kuvuga ibintu uko biri, sino nituzokira, ndabarahiye. Ego. Ica gatatu nagira nshikirize. Pacifique yagishizemo, duteza kumenya ico duharanira twebwe nk'abarundi, mu bumwe bwacu diversifiye, abahutu, abatutsi, abatwa n'abaganwa, tumenye ko dufise umwasi umwe. Muri Finland, kiriya kintu navuze jewe hajya mu nama, Edouard agitangura yabonye ko generate cyane, parce que batangiye kutubwira ibintu ivy'intebe, tahe aba bazungu ntacyo babafasha, dutahe mu bakate, tutahe woshaka iki. Ujya mu Gwengezo je mama wanje n'umutarekazi, mu Gwengezo n'umutare, mu Gwengezo ndagukeneye quelque part en aparté. Namubwiye nti ivyo nivyo vyatwishe, namwishe ntusubire kuvyo, jewe sinaje ngaha, naje ngaha umunyepolitike ashaka gushayura igihugu, kandi ntituje mu bintu vy'ibiti muduha, ko jewe nsinye nzoba mpemukiye 400 ari muri Tanzania, nzoba mpemukiye 50 biri muri Kenya, nzoba mpemukiye 300 cyangwa 250 biri mu Rwanda na Uganda. Ivyo rero bireke. Donc
hari ikintu ca manipulation turinda kwirinda cane me tukamenya ko hari ikintu kirengeye ibindi vyose turinda kuja hamwe twese ego twese ego ariko mutwemereye Shovino mu namwe bwengezi hobamwo twavuze ko namwe hoba tuzobatumira mu kindi kiganiro cyo ego kurondera gushira hamwe ego abarundi ngira mwotwemera umwanya wagiye tukaja mu urakoze gice cya nyuma tugasoza kuko ego ijoro riko ririterera. urakoze cane Urakoze namwe kuntahura Pacifique ntahazwe dusigaranye iminota 10 uno munsi mu badukurikiye hariho abarutse vuba hariho abatazi neza kumbure baronse inyigisho nshasha kubijanye n'ibikorwa vy'iperereza ariko kandi mbega ko mwatanze amakuru yose abatwumvirije bayakoresha iki yafashe iki ahindura iki mu buzima bwabo hanyuma kandi afashe iki igihugu ku vyari bisanzwe biba. Gilbert hamwe nkundira gatoya hariho umunywanyi yari yabajije ikindi kibazo yacanditse naco nyene gisa nk'ico yabajije ati niki cokorwa kugira ngo abarundi ntibashishikare kunyuruzwa nk'uko biri ubu mbega ninde azobihagarika ni leta canke n'amajwi y'abatavuga rumwe na leta bazohaguruka bakava mu gacerere bavugire abene gihugu ngira ngo ni urukurikirana wakabazo ariko urabaza yoca kishurira rimwe Ego kiretse yuko ngira ko babajije ku bijanye no kunyuruza ariko kandi ngira icyo aza kwishura ko Pacifique niki kijanye na kino kiganiro cy'ukuntu iperereza rikora nubwo n'ivyo kunyuruza abantu navyo biba birimo. hama hari ikindi nagira nshikirize kuvyerekeye ziri ku nama s'il vous plaît. Ego mugwengeze mugerageze gusongora sinzi ngira no munyamakamba w'iwacu ngira muramuzi kuturuta. Iri ku nama Semakuzina. Nimba ijya foto ari we Semakuzina uranyumva rero nkeneye kumenya nimba ujya mugwi wawe kuko harabaye umugwi wiconstitué sur l'espèce zinegura ivyo intwari iriko none nkeneye umuco nongahanyene none uwo mugwi nkumbure woba urimo urazikunama n'umugwi wafashe intumbero yo guhonya abahutu cyane cyane yo kunegura ivyo bakora parce que nimba bagira bati nagira umututsi asubira kwicwa nibaza ko ari ikintu bira ideal sinzi nkumbure hoba hari ibindi baharanira je ntize menya ariko ari uko bohaguruka bagaharanira ineza abarundi bose nagira umuntu asubira kwicwa nagira umuntu asubira kuzira ngo n'umuhutu cyangwa umututsi jewe uko ndavyumva ariko ngira Shovino mu gwengeze ngira muzotohoza ko ari we muvyarawe canke ari uwundi kuko amazina ari we Semakuzina uriya yitwa Felicité ego Semakuzina kumbure ngira muzomurondera ni box kuko turi ngaha ikibiriraho byo hava bigora ko twemeza ibintu tutaramenya amakuru y'ukuri nkuko Pacifique yabivuze reka Pacifique asoze na nishure Shovino si c'est possible umva niwe twaragize ama verification menshi cyane kandi niwe donc Shovino ta cousine niwe ziri ku nama nta bindi yitwa Felicité mvuye kure ou quelque chose je sais plus mais Felicité n'ujya nyene nta bindi kandi muri kivyo bintu by'abarundi byo guhishira umuntu akora ikibi bavuga ngo uhishira umurozi akagutwara abana bawe ivyo bintu si vyiza mu abantu ikindi kintu nashaka kongera ko nyakubahwa Shovino murakoze cyane kuko yaravyivugiye muri space yuko umuntu yitwa Shovino arabazi cyane ngo ni nawe yatubwiye ko muri mu muryango w'abaganwa rero kuba muciye mu confirma neza yuko ari kuzine wanyu cyane gose niyo ego kuko niyo ngira ndanakubwira ikintu kimwe Reynold kuko niyo jewe narakunda kuvuga ku kintu iyo bariko baravuga ko umwana w'umwami gwa gasore atari umwana wiwe ari kivyagwa nkagira ico mvuga avuga ati wewe ntusoye kuvuga ibintu by'ibwami twebwe tubizi nitwe dukwiye kubivuga ego Wilson mugerageze duhana amajambo kugira ngo dusoze iganiro Reynold mwari mugiye kongera ko akabazo hanyuma Pacifique yishure durangiza ikiganiro
yari ivyo nyene pour aborder dans le sens ya Wilson. Umunsi wa mbere Félicité donc ziri ku nama niyaba yumva ujya mu Félicité atari we ziri ku nama nagenda ashingisha urubanza canke naze ngaha nyene muri space avuga ati si jewe twumve nimba ijwi ryo hinduka. Donc umunsi wa mbere aza muri space en tout cas yanje ndamwumva d'ailleurs nagiranye n'umugabo sinari natahuye ko ziri ku nama ari izina ry'umugore naje menye ko ari ku nama yari twari dufise justement Chevino ariko avuga ingeri ya rugamba ziri ku nama capati jambo avuga ati Chevino wewe turakuzi ati uva mu muryango mwiza ego moi j'ai une mémoire imparable kuri ico kintu nta wuntsinda surtout iyo ari space yanje umuntu agafata ijambo sinshobora kwibagira ivyo umuntu yavuze yaravuze ati wewe Chevino turakuzi uva mu muryango mwiza aca atangura kuvuga ujya Minani Jean atangura kuvuga yuko yiyumviye Minani Jean ngo kw'iradiyo ngo ariko aravuga ngo bijya ngo vya ngo ari ngo mw'iradiyo ngo mu Rwanda jewe personnellement namwiyumviye n'igituma namenye ko ziri ku nama aho natanguye kumucishamwo ijisho hamwe yatubwira ngo yarakiri muto ngo yarafise 10 ans ngo muri 94 undi musa akatubwira ngo muri 2015 ngo son frère baramwishe ngo abadede undi musa akatubwira ngo yari kwirondo ngo yumva ngo abamanifestant ngo bavuga ngo Kinyarwanda ngo ariko na FDLR nagiye ndamwiga pole pole ariko ito womenya cyo mu byo twamwize byose kandi twe nitwaje ngaha aya kuyayata ijya foto twashize ko niziri ku nama kandi n'ujya Félicité niwe ndabivuza aha ndavyemanze nta bintu vy'ama politique je ngandi ko ndakina sindi ko nditoza n'imitoza n'imuzontore n'ujya bavyumvise Reynolds ngira Chevino ko ari mu muryango ngira bazovugana ariko ntitwoca tubigumako cyane yagirizwa iki s'il vous plaît ngira ngo Chevino mu Rwengezo mudufashije twari twavuze muri kino kiganiro ko tuzahuguma urakoze cyane ngira ngo ibyo tuzobigaruka mu bindi biganiro ego tuzobigaruka mu bindi biganiro canke kumbure amatohoza tworeka Pacifique akakishura hama tugasoza ikiganiro kimaze umwanya muremure. Ego ikiri naco gishoboka ngira Reynolds arafise akanimero kiwanyu ngira arashobora kuzobarungikira kimwe mu biganiro bamaze gukora kugira ngo mutahure neza nimba ari mu muryango mukanamukebura ego Pacifique nazwe muduge kwijambo ego harakabazo kanyuma nababajije mu gusoza kino kiganiro dusigaranye iminota 10 gusa ni namwe muhereza Pacifique nazwe ariko nishije ikibazo canje Pacifique nibaza ko mbagije kicabafukure ego iki cyuko twaje muri kampanye bafukure ku ruhande rumwe fukode ico twara dukora nuko dushira ahabona bamwe mu bakozi biperereza baba ari mu bikorwa byo kwica abantu abo tuvuga neza ko tuzi ko banyuruje abantu kandi babishe ico nico kenshi fokode usanga ikorako ko toja kuri nivo yo kuza kuvuga tuti turazi ko nakara umukozi w'iperereza ko nakara umukozi w'iperereza ko nakara umukozi w'iperereza no cishura ko no hava sanga nihenze kuko urumva fokode si jewe jenyene ico cyosaba ko mvugana na komite yose bakambwira ko yari ntumbero bafashe kuko navuze nti ubwoko bw'ibibazo bisaba kwitonda cyane nko kwishira hamwe nko irigi wacu fokode bayishira hamwe bene ibi bya Duradorome tugwanira uburenganzira bw'abagirirwa nabi ariko n'uburenganzira nk'abantu no kuri abo bagira nabi hariho aho tugarukira rero muri ico gihe mu mbabare simvuge jenyene fokode hariho jewe hariho vice president hariho secrétaire général hariho secrétaire exécutif hariho abakora muri ibi bibazo kugira mvuge ko fokode yinjiye dans une campagne birasaba ko ibingingo yafashwe na bose bizero pour le compte bakabona aho dushobora kwihenda naho tutahava twihenda cyo gusa novuga nuko abamaze kubikora bo bikora neza bagashishoza ntihagira aho bihenda ngo basanga hariho nk'uwo bihenze ko hanyuma bidufasha twese buriya ntibirinda gusaba ko twese tubikorera hamwe nico nkunze kuvuga umwe arakora iki uwundi agakora iki bikunganiranira ugasanga byose biriko bizana ikintu ciza muri lite
muri rusange. Kumwe navuze nti hari uja gukora amadosiye yo muri CPI, je muri Focode nagize amatohoza ku banyurujwe, utwara amadosiye muri CPI nawe arabitora akabitwara. Ntibisaba ngo est Pacifique bo bagiye muri CPI, igihambaye nuko uja muri CPI namuhaye reserve makoresha akazitwara. Rero izo ngabire dufise zitandukanye umwe wese azikoreshe zigume zunganiranira. Ntimuzi nk'ikintu mwakoze kidasanzwe cadestabilije abo bantu bariko barakora ivyo bintu, kuba bahagurukira umuntu akinumira bakamutuka akanuma, bakamwambika ivyondo vyose akanuma, bagakora ibiki vyose akanuma, hanyuma bakazabona hagurutse abandi bantu babishura. Ico basigaye bakora bavuze bati n'ubu twebwe ntitwishura abo batwishuye, ni wa wundi nyene baguma batera wa wundi nyene ataco yigeze avuga n'umusuma, ataco yigeze abishura. Byarigeze kuba kenshi muri CNDD-FDD bagakora de campagne bantumbereje ko zukungirira nabi, zukuntuka, zukuncafuza, byabahindukirira ko ukaza wumva ivyo nyene bakoze ngo ahubwo ngo ivyo bintu ngo Pacifique ateza ko ari we yavyiteguriye kugira ngo bize bimufashe. Rero nabo nza numva ariko baragiriza abantu ngo ni je nabatumye, atana kimwe nabatumye, kuko byabadestabilije umwe wese, kuko hamwe no kwiremeka byose nanje ntikumbure nivyo dufasha. Umwe wese kimwe ne maniko ndavuga, umwe wese iyo ngabire yiwe nayikoreshe. Uravye nk'ingabire ya Wilson wumva yarafashe amajwi y'ibintu byaciye ma space yose, c'est incroyable, ni ibintu bitangaje gose, usanga afise ibintu byose byavugiwe mu ma space, nta numwe yokwibaza ko hari umuntu yararifise. Umwe wese iyo ngabire izofasha gukiza kijya gihugu, twese duhana agaciro, umwe wese yakoze ikintu c'akamaro tugishigikire, tugihe inguvu, tumushimire, nivyo bizokiza Uburundi. Nza kurangiza mera nka Chevino mu Rwengezo. Chevino mu Rwengezo niwe yavuze ati dushire hamwe inguvu, kuko umwasi we waturondera, je ndababwije ukuri ko nzi neza uwuzorondera kunyica ko atazoreka Pacifique Ndayisaba. Ndakizi neza. Twe nawe nimba twokwankana tukagwanana tukagira gute, ico nzi coco uwushaka kunyica ntazosiga Pacifique, twese turi ba Pacifique, twese nta numwe azosiga. None turafise inyungu yo kugwana cyangwa dufise inyungu yo gutumbera kugwanya uwushaka kutwica twese? Nico kibazo kibajijwe umwe wese mu Barundi. Wa Murundi we kuco uri kuragira, kuco uri kurafasha, nimba uyu munsi wafashe ibijya gufasha uwo mwanzi ariko araturondera mu kutwica, arondera ku mwati mu gusambura umuganda uratandukanye, ukagenda uvuna rumwe rumwe. Uyu munsi uramufashije kuvuna jewe, wibaza ko yaheze jewe ho azogusiga? Nico kibazo cyonyine twese tukwiye kugumana muri byose, kugira twumve ko izo nguvu zikwiye kuja hamwe kugira ngo twikingire twese dukize igihugu. Kubijyanye n'ivy'iperereza uyu munsi ririko rirakora, ndababwije ukuri, iperereza ry'u Burundi rifise, namaze kubivuga ndabisubiremo mu mpera, bakeneye kumenya amakuru yose ya M23. Bazokoresha ibishoboka byose kugira baronke abapenetra muri M23, bica kuri ibi vy'amoko, bica ku kindi, bazokora ibishoboka byose kugira baronke abapenetra baje kubaronderera amakuru. Ikigira kabiri, bakeneye amakuru ababwira ko hoba hariho abantu bariko baritunganya, aho boba bagejeje kwitunganya, ico baba bategura gukora mu minsi iri imbere. Kubw'ivyo bazokoresha amayeri yose, nimba ari kutuzanira abadutwa ko ivyo dukora ataco bimaze, kugira ngo erega akubwiye bimwe mu byo ntavuze iperereza rikoresha, biguha amakuru atariyo kugira wowe uvuga yariyo. Ni ukuvuga bakuzaniye bati wewe ntaco umaze, ntaco uriko urakora, wishinga kuvuga gusa, uba ufise umutwe ushuha cavuga ati mubizi gute ko mvuga gusa, ibi byose ndiko ndabikora, burya hari ibindi turimo, ukaba uratanze piste. Canke uwundi abizi akavuga ati burya turi kumwe turiko turakora iki, ukaba uratanze piste. Rero navuze nti ama structure yose dufise, la dimension renseignement yose ayintegra, bose bamenye ko tudashobora kurekera CNDD-FDD ico go ruhande rwa renseignement ngo ibandanye idukina nk'umupira uko ishaka. Twese nituvyentegre. Buriya iyo wamaze kumenya umukozi w'iperereza, we nyene araguha amakuru canke akaza kuyakuronderako,
nkamuha icyo nshaka kwakira ntiyamenye ko hariho ibihe namukoresheje ni nk'uko hariho ibyo ndamushimira nimba ariko aranyumviriza abimenye ko mfite ibyo ndamushimira icyo ndamushimira ni giki yabaye umukozi w'iperereza mwiza kuko ntiyigeze atubeshyera igihe cyose yagiye gutanga amakuru ibintu yabitanga uko biri navuga nticyatumye nka Manase aticwa nuko yatanze ibyo yamubwiye akabitanga uko biri bari bakeneye kuva ko avuga nkuru nziza baca bamwica bari bakeneye kumenya ko ari ibindi bintu bafatanye baca bamwica yagenda akamubeshyera ati nasanze Manase Mugabe arafatanye hariho umugwi w'abagwanya afise agira hagurutse ibintu Manase yacapfa mu byo twebwe yantanze ko amakuru n'abandi icyo akoze ari fidele arakumviriza akamenya ibyo muri ko murakora akamenya ibyo mutegura avyimura uko nyene akabitwara uko nyene kuri iyo kote c'est positif kuko yaradukijije mu kuba yatanze ukuri ku byo twaba turiko turakora ntatubeshere nimba ariko aranyumviriza ico amenye ko ndakimushimira ko ndabizi neza ko mu byatumye ntapfa harimwo ko atambesheye iyo ambeshera hariho ibiba byaranyarukije ko bakora ibisumba ibyo bankoreye bafise aho bagejeje kubera ko amakuru yatanga arayukuri impanuro muti uwatwumvirije ibi bintu byose yabyumvise yo bikoresha iki icambere abantu birinde kuronka amakuru y'umu-adversaire y'umwansi bakayamira gutyo abantu bafata umwanya wo kuyungurura nimba havuzwe ibi bivuzwe kubera iki bifise iyihe ntumbero bariko barondera iki bano bantu mbega tweho twoshobora kubikoresha gute ivyo nyene batuzaniye ikigira kabiri kwama tuzi ico umwansi adukeneye ko akeneye kumenya kugira ngo bidufashe kudetecta abariko bakora ico nyene wa mwansi akeneye kuronka aho birahambaye wamaze kubimenya uramenya nawe nyene uheza ukabikoresha Pacifique ijwi riragiye sinzi ko muriko muratwumva kumbure ko sinzi ko hari akabazo kabaye kwa Pacifique turamubona ku murongo ariko ijwi ryiwe ntiririko rirasohoka sinzi ko Alice wowe uriko uramwumva je ku ruhande oya wanje siniko na jewe ndamwumva sindamwumva biracitse mu kanya sinzi ikibazo agize kumbure ko ngira ni connection yiwe yavuyemwo ntituriko turamwumva ngira two kwihangana gatoyi umunota umwe mu kuba turumviriza kano karirimbo ka Fokode mu kuraba ko dushobora kumutora vyanse naho duheze turangize ikiganiro Jiribe ngira ngo ndabona Wilson adugije ukuboko ngira ngo mukurindira ko Pacifique agaruka twumviriza ngira ngo yashaka ko kugishashikirije ku byo Pacifique ariko aravuga kumbure ko ngira ntitwohava tubivamwo abantu bagiye baraza baragaruka umwanya wamaze kuba uriko uragenda ariko ko wamusabiye ijambo Wilson mu misogonda 30 sinzi icyo ugomba kongerako icyo nashaka kongerako nuko abantu barabeshere abandi abantu barahimbira abandi ariko kuri yika navuze ngo dufise ivyemezo ziri ku nama uwitwa Felicite Nkunzimana jewe namwihamagariye muri space yanje arimwo nahamagaye Felicite ariwe ziri ku nama yari muri space kandi no hari na space yindi yigeze gucorokwa aravuga ati jewe Felicite rero tureke kwirirwa turaca hirya no hino ahubwo ico nosaba abarundi twirinde guhemuka kuko urahemuka ibigori bikera murakoze ariko ngira nimba wumvise Shovino yavuze yuko amuzi kumbure ko ngira twitege ngira ubutumwa mwatanze buzoheza bushike ndabona Haynode nawe nyene hafise akana agomba kongerako munyemerere amajambo abiri ego ariko Pacifique yagarutse mugabo reka uvuga amajambo abiri Haynode hanyuma Pacifique atasoza jewe suko ngo nemanze Felicite ko makuzina ni nk'uko ntosupporta toute bêtise qui nuira à l'harmonie nationale nimba yarubahutse vuga ati abahutu tubahonye la
la azoba yarataye umurongo w'iwacu ariko nimba atari ivyo akaba yaravuze ibindi s'il vous plaît revenez à la raison sinon nico jewe nshatse kuvuga namwe mazi naramurondeye ni wewe bahejeje kwerekana ni wewe ego ngira mudukundiye bumvise inyishu mwabahaye Renaud mwe muvuze ko mufise ijambo tubiri mu ma verification menshi yakozwe kandi c'est enregistré Felicité ari mu ma space yiwe hama Wilson ntiyamutelefone rimwe canke kabiri on a fait ça plusieurs fois akaca avuga ngo norindira gato nitabe telefone ngo barantelefone et ça s'est passé plusieurs fois donc c'est vérifié niwe murakoze cyane ico kintu ntimusubire kugicishako ica kabiri Pacifique wenyene yivugiye ati burya documentation ni kurungikira umuntu mutazinanye ikurungikira umuntu muzinanye urumva barungitse umuntu nyene wo mu miryango nuko kandi mwenyene mwivugiye ukuntu documentation ikora ukuntu SNL ikora kwikoresha inshuti kwikoresha umuntu mutopfa mwikeze hama ngaha bashe vino bariko baratangara ko bari mu kuzine wabo ariko arabacimba c'est vérifié ko ari we c'est tout byarabaye Wilson nejo bundi yaramutelefone live kuri muri space ego ngira nimba wanavyongera reka kumbure mu nkundire mu gwengezo bamucira agace ngira ngo burya hari aho usanga abantu batumbereza ama space azotahura igituma ziri kunama murakoze cyane Pacifique nahazwe twari twashatse kuba turabarindiriye mu kwakira bari basabye ijambo gato ariko turi mu minota yo gusoza sinzi ikibazo cyari cyabaye ku ruhande rw'iwanyu ariko aho mwari mugeze mwariko muratanga impanuro dusigaranye iminota 3 dusoze ego niko ntera mvuga nti aho nashaka gushika nuko tutokwiyumvira ko umwansi wacu ari we azoduha amakado nta makado azoduha nukwitega ko uwo tugwana nawe ntasinzira abandanya yiga ubundi buhinga uko tubuvuga niko nawe abuvuga niko yiga ubundi bumenyi bwiwe ku bwanje twese tubyitegurire hariho umuntu yagize ati ro silence ari ukuntu abantu batera banuma gose n'ikintu kibabaje cyane ntaho bishobora kutugeza tutegerezwa kubandanya dushobora kuvuga ku bibazo bikomeye bitwerekeye no kwitunganya kugira ngo twikure ko kano gakinyizo kano gatotezo kari ku barundi nta wundi azobidukorera nitwebwe duteza kuvyikorera ikiganiro cuno munsi cyagumye ku ruhande rumwe kubijyanye n'iperereza tugume kuri aho kandi kigume muri rusangi ntikibe cyane ngo ni ikiganiro cerekeye umuntu kanaka kuko twatanze ibintu byose vyerekana abakorera iperereza ivyo bakora abantu bashimike cyane kumenya ivyo vyigwa kugira ngo bibafashe kubona kare abariko barakora iryo perereza ubundi tuzokwama tubana ubundi bariho kandi ni benshi hariho abatwegereye gose tuzosanga mu miryango tuzobasangaho n'ahandi tuzobasangaho ariko igihambaye no kumenya ingene ubana na bene n'uwo muntu kuko baruzuye ni benshi abataboneka nibo benshi abashoboye kuyerekana bakanavugwa iciza cyabo nuko bamenya kare ukamenya uti uyu wowe ntacyo twirwa turakorana nameze kumenya umurongo wiwe ariko burya abateye ubwoba nabo tutazi gushika ubusanga tukibaza ko turi kumwe kandi tutari kumwe na gatoya abantu bagumize amaso akanuye ntibaze barasamazwa na bene ivyo ikindi nuko sendete dituzaniye hari ikintu shimira gose Wilson yerekanye ahavuga ati space zigitangura ukuntu zari zije zarateye ubwoba ubutegetsi ico nta bandi bantu bari bagikurikiye ngo bakibone nkuko Wilson yacerekanye muri bwa nyene Reynolds agitangura ama space byari bifise inguvu nyinshi cyane ni nawe muntu jewe yatumye ashobora no kuza ubundi nta gaciro naziha aranyinginga gose aravuga ati none wewe nikike wanka kutwitaba gushika rero umunsi ndayitavye nsanga ni ibintu bikomeye gose nanje ndabikunda ariko ico gihe nitaba inyuma ya Sinduhije yari yitavye ku ruhande rwa CNDD-FDD byaciye batera ubwoba ivyo bintu barabona ko iyo uti ije iteye ubwoba kandi ishobora gushikira abanyagihugu mu gihe CNDD-FDD yugaye kugira abanyagihugu ntibaronka amakuru ntasubire kutwumva
niho ubwo nyene hace hahinduka ku ruhande rwayo kuduza zya space zindi z'abanyamitwe n'abandi, ariko ico Wilson ndamushimira yerekanye twese tutariko turabona nuko ukuntu iyi groupe itanguye kuvuga iyi dutuka muri CNDD-FDD baciye baheba zirya space zindi, bisigura ko bagira bati twaronse abatwishurira, twaronse abishura, twe ntibigikeneye ko tubandanya. Ico ni ikimenyetso gikomeye cyari kibonetse. Rero ico bo bipfuza ni igikizo umutego tutakwiye kugwamwo. Umutego tutakwiye kugwamwo nuko bo kwipfuza ko ibiganiro byacu biguma ari byo kwishurana hagati yacu, hagati y'abitwa ngo nabo muri twebwe badutuka, natwe tuje dukora tubatuka, tuje tuguma muri ivyo, twibagire kuguma ku bibazo bikomeye bibabaza cyane CNDD-FDD, kuko tugiye gutukana n'abandi bitwa ko bari abacu, CNDD-FDD yo yipompera mu nzara ivuga iti bya bindi twashaka ni ibinyene, ntibakivuga ibibazo bihambaye, basigaye baza kwishurana. Rero bajya tubabone, twabamenye tubandanye ku bibazo bindi bikomeye, haba kubivuga ko, haba kandi nuko abantu babandanya bitunganya biyumvira ni igiki kibereye, ni iyihe nzira dusigaranye kugira ngo igihugu cyacu gishobore gukira mu mwanya bitereza gufata, si ukuvuga ngo bukeye igihugu kizoba cyahindutse. Iyi conscience tumaze kuyigira ingene duteranywa, natwe tugira ingwano yuko nka guteranywa. Nk'ubu wotanguza kampanye yo kuvuga iti uwutuka mugenzi we muri opposition, uwo wese atuka mugenzi we tumucira umukenke, ikaba ari modordre yacu twese, ari devise yacu. Umuntu avyuka atuka Red Tabara, uwundi avyuka atuka Sinduhije, uwundi avyuka atuka Pacifique, uwundi avyuka atuka Mugwengezo, uwundi atuka Rugambarara, uwundi agatuka uyu. Twavuga tuti abatukana nico gikorwa cyabo, igikorwa cyabo twarakemenye ko ari ico, turakibahebeye, nibakora akazi kabo gutukana. Twebwe tubandanya urugamba turiko, nabe nibakore akazi kabo, bagakore neza, banarushirize, bongereze n'ibindi. Nibaza jewe ko amezi 6 bamaze batuka nk'abantu, kwico twamaze kucyumva, kumbure bo kwistructure kumwe navuze, bakagwanira ico bariko baravuga ko bashaka kugwanira les droits z'abatutsi, nimba ico bashaka gukorako. Ariko nimba ari kubandanya batuka abantu, okay, babandanya ku kazi kabo, natwe ntidusamazwe n'ivyo ngo tubagume ko twashoboye gutora ati naka na naka bashobora kuba ari ivyo barimwo. Tubandanye ibindi bikorwa twariko, kuko CNDD-FDD zikeneye ko dusamara, tugahagarika ivyo twariko. Ku ruhande rwa Focode ndondeza ntihagarara ngo nuko bariko baradutuka, tuzobandanya, batwitege ko tuzobandanya kwerekana ibindi bibi byose CNDD-FDD ikora, tuzobandanya kubifukura ivyo, ntiduhagarika ngo nuko batuzaniye abadutuka. Ntituzokorera ngo turiko twishurana n'abadutuka, bafise benshi babikoze imyaka myinshi, nibabandanye, ntiduhagarika ngo nuko badututse, dufise ico turiko tubandanya, ico nibatwumve. Akajambo ka nyuma Pacifique nazo, ntihagira abacibwa intege, nivyo nibabandanye ico bariko, Uburundi buzokizwa na twebwe nyene, nta wundi azoza kubitugirira. Tugumane l'essentiel, tugumane iyo conscience de l'essentiel, twige no gufatana mu nda. Uba yatake nk'uko abantu babikoze bakaza gutabara bariko baraba atake, tugira uwo mutima. Uyu munsi ni jewe adashobora kuba Chovino, nibataka Chovino tuze gukingira Chovino, ejo nibataka uwundi tuze gukingira uyo, babone ko natwe turi urunani rutarekurana, hanyuma gushikaho igihugu kizokira. Kandi igihugu dukeneye ni icineza n'abajya badutuka. Ntituje muri situation twebwe twuzura urwanko ngo tuvuge ngo turondera Uburundi abadutuka batazoba barimwo. Jewe nifuza Uburundi abantuka n'abatantuka, abo dukundana n'abo tudakundana, bose kizoba ari igihugu bafisemwo uburenganzira bose, umuntu wese yubahirijwe n'amategeko. Tugumane iyo ntumbero, hanyuma tubandanye icyo turiko gushika Uburundi bukiza. Ego Pacifique Ntazwe, nibutse ko murongoye shirahamwe Focode. Kino kiganiro cyatanguye isaha 12 z'umugoroba, tugiye gushika isaha 6 mu kanya, ariko kandi twanagize n'ikibazo mu buhinga bw'ivyuma, ikiganiro kirahagarara dufise abantu 1000, ariko tugiye kurangiza dufise abantu 700. Mufata kanya ko gukengurukira abariko barabumviriza. Nukuri ndashimye ikiganiro cyavuzwemo byinshi. Hari ibinyene nje nk'umutumire mwasavye nashoboye kuvuga, ariko abantu bandi batanze amakuru menshi cyane yunganira ibyo nari nashoboye kuvuga. Bagiye barintervena bose, bumva kumwe wese yari afise ikintu yongera ko, kandi ntumbera ari imwe, bose bagira bati ntidusamazwe n'iryo perereza. Ndashimiye rero bafashe ijambo bose,
ndabashimira mwebwe mwadufashije ikiganiro kugitunganya kikagenda neza mukatuganiriza neza mukaba mwanashoboye kuguma umwanya ungana kose mu kiganiro. Ndashimira ikipe yose ya Focode ibiriko irakora kuri ibi. Mwakoze mwese, mugire ijoro ryiza. Murakoze. Alice ngira mwofata akanya namwe mugakengurukira abariko batwumviriza nimba muriko murangiza. Ego Gilbert, reka dukengurukire bimwe vy'umwihariko abariko batwumviriza n'ikiganiro camaze umwanya munini bihanganye baragumana natwe, kandi abatari bake baterere nk'uko perezida wa Focode ahejeje kubivuga. Turabashimiye bimwe vy'umwihariko, ngira ngo Gilbert dushimire na bagenzi bacu bariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma. Jerome Kazabukeye ariko aradufasha kugira ngo amajwi ashobore gushikira abariko batwumviriza ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Turagushimiye bimwe bikomeye. Gordien Niyunge ko nawe nyene arahagarariye kino kiganiro, nawe nyene turamushimiye. Gilbert nawe reka ndagushimire. Imbere ko ndagushimira Alice Hakizimana, reka nshimire abafashe amajambo abo nashoboye kwibuka, harimo Reynold Butari, Ngaruko, Sharangabo, Wilson, Ndereyimana, Vianney ariwe King Umurundi, Nyankamugayo, Petro Haverimbonimpa, Medal Isaac, Andris Dignité, Mugwengezo na Bonfise Niyongera. Urakoze nawe Alice Hakizimana twasangiye kuremesha kino kiganiro. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira na Gahwane.